Ntabwo ngomba rero kurandira ngo ntinde ntebe, ariko uyu munsi nagomba mvuge ku bintu maze kuraba jewe nkigaho, nkasesangura, nkabona hariho itandukaniro ry'Abanyarwanda n'Abarundi. Iyo urimwo ubivuga bahita bavuga ngo ivyo uvuga ngo nta bwenge ugira, ngo ivyo uvuga ngo usebya igihugu ugira apana ngo dusebya igihugu. Rimwe na rimwe tuba tugomba kuraba ibitekerezo, amagambo, ibisubizo, ibikorwa, iterambere, tukagira analyse mu bintu bigaragara biboneka. Atari ibintu tupfa kuvutura mu mutwe ngo because ngo ndi Umurundi ngo mpishire ibintu bidasobanutse. Uko rero umunyarwanda ngo yishire ibintu bidasobanutse. Tuvuga ibisobanutse. Hari ikintu gihora kintangaza je maze igihe ndimo ndeba mu Barundi n'Abanyarwanda, special iyo BBC yanditse amakuru, BBC iyo yanditse amakuru, harashobora kuba hari nk'Umurundi w'umunyagihugu cyangwa reka mvuge nk'umuturage umunyagihugu ahaye amakuru BBC, cyangwa ugasanga BBC isubiyemwo ibintu abo mu bihugu byateye imbere banditse. Bamara kwandika ijya nkuru nkaca ndabe ibisubizo bivuye mu Barundi. Abarundi hagutuka bariya batanguye kwandika iriya nkuru, Abarundi batuka BBC. N'ikibazo maze igihe ndiko niga menye probleme iyaha Abarundi bafite. Abarundi batuka BBC. Mweba BBC muzuge muri comment nyinshi. Mweba BBC murakagira ane, mweba BBC muri birofa, mweba BBC mukomeye, BBC mukoye mu mutwe. Nagenda ku ruhande rw'ibintu bavuze nk'ivyerekeranye no mu Rwanda. Nkasoma comment z'Abanyarwanda. Ntabwo mbona Abanyarwanda batanguye gusakuza batuka BBC. Muri comment je n'ibintu namandeba. Ntabwo ndasanga bariko basakuza batuka BBC. Bafuma batuka iyo histoire y'ikintu yazananye. Muri cyane imbuga cyane zo mu Rwanda zo kuri media, iyo mu Rwanda nk'umunyamakuru azanye ikintu cyabereye hanze akagisubiramo gacerekana kuri media, Abanyarwanda baravuga bati bari abantu bagisohoye, ni bari abazungu, ni bari bandati bari bafite ikibazo, bafite probleme, bakavuga nkuko. Mugabo Murundi wewe uzanye inkuru wakuye hanze, nimba ari byo papa yavuze uko navyandika canke ukabisubiramo, Umurundi akubwira ngo wowe uri kirofanana. You see? Mugene murabe kuri media maybe z'Abanyarwanda nkuze kureba. Iyo hagize mwana nk'ubu ujye uvuga ngo nabaterese. Ivyamwa nabaterese ngaho. N'umucazi siragombye kwimesha nabigize mbibona. Because I like it. Nabigize mbibona uko nivyo nakunze. Ntabwo we wambwira ngo sa nabi, ntabwo wambwira ngo ni umushatsi ntumbereye, ntabwo wambwira ngo bwanwa nibumbe. Nabigize because I like it. Keshi kumbuga ngurukana bamenyi z'Abanyarwanda ntabwo uzosanga avuga ngo ico kigaba cy'ibyanwa. No. Muzabwire kumbuga nyinshi z'Abanyarwanda uko waba uhagaze nta ico kigaba cy'ibyanwa, ico kigabo c'urutwe, ico kigabo c'amazuru, ico kigabo je ndabikurikirana cyane. Mbwa mu Burundi umuntu ashobora kuntuka no kwiyubwana. Bari education cyangwa maybe nta shuri bahabuze that's why ubona babura n'ivyo bavuga, ugomba kubahugura ntibakumve, bamara kubura ivyo bavuga bagatangura guturusa ku
ku bandi bamara ivyo kubura ivyo bavuga bagatangura kwiyitirira vyo muri Bibiliya because benshi muri bo ntabwo mvuze bose ariko benshi na education bagira yo kuvuga ikintu gifite point. Ubwanwa se bwaba ikibazo, umushatsi se waba ikibazo, amazuru yaba ikibazo, skin yanje yaba ikibazo, iyi mpuzu nambaye yaba ikibazo, ariko mu Burundi iraba ikibazo. Ni gute twatera imbere mu gihe dufise mind iri limited? Kuko hariho byinshi uba ugomba gutekereza atari kwa mutekereza ngaho nyene uhagaze, aho nyene uri hari ahandi uba ugomba gutekereza. Nihe mwabonye igihugu gitagira abantu bagira analyze? Mwarabibonye mwebwe? Igihugu kidafise abantu bagira analyze mwakibonye kwisi nzima? Mumbwira aho mwakibonye. Ugiye kuraba nkaho hakurya aho muntu wize muri mu Rwanda nyine navuze analyze n'umuyoro kandi abarundi babikunda cyane. Mwana gumba abarundi barabakurikirana abanyarwanda. Analyze zo kuri politique, analyze zo ku bihugu, analyze z'ubuzima, analyze zo kwizera, analyze za pasiteri ba fake, analyze z'imibereho, analyze z'uburyo bwose. Nka Scovia, murabona ngo Scovia mu Rwanda, Scovia aremewe mu Rwanda. Mutese Scovia aremewe mu Rwanda. Scovia mu Rwanda n'umuntu agira analyze ku mpande zose, kuri politique agiraho analyze, ku by'Imana kuba pastor ba fake agiraho analyze, mu buzima busanzwe agiraho analyze, mu myambarire agiraho analyze. Nta banyarwanda uzasanga bari kuvuga ngo urivanga vanga uri kirofa. Kandi abanyarwanda baramukunda Scovia. Icyo abanyarwanda bakora bararaba ibyo ariko aravuga nibyo, mu gihe basanze ari byo nta yindi mpamvu yo kuza kugwanya uri kavuga byo. Ariko twi Burundi urivanga vanga wewe guma kuri kimwe wowe tugufatire uri muri listen. Kandi abantu bashaka ngo ntizo kuraba ngo urivanga vanga ngo wivanga na politique ngo wivanga n'ivy'Imana. Ujye mumba muzi yuko mu Burundi iyo uri kugira analyze kuri politique, benshi mu Burundi bakubwira yuko politique ari ya Satani. Mugabo ababa yoboye ni ba pasiteri nabo bari muri politique. Uki batovyiyama nimba politique ari ya Satani, bama muri za shima Yesu kandi arabanye politique. Mugabo bigize ko analyze ivyo ni bibi, so muzakuguruka mu mutwe gute mu gihe mutagomba gutanga ibitekerezo ngo nufashanye? Niyo utanze igitekerezo udatukanye, umurundi ashobora kwaduka ngo wakwica ugapfa. Mu Burundi arakubwira ngo uwakwica ugapfa. Ntumututse, ntusebeje igihugu, ntusebeje inzego, just utanze igitekerezo kubona ibintu utijya uko mbona ibintu. Ni gute tuzakuguruka mu gihe twugaye? Mu Burundi murigira mubona umuzehe umutama aza kuri media avuga amateka y'ingene bakuze, y'ingene baraguye, n'ingene murigira mubona kuri media zo mu Burundi ntibabikunda. Ariko mu Rwanda mugire murabo abazehe batama bakira baraza ngavuga kuri ibiganiro ubuzima banyuzemwo ngerema mukabiraba. N'abarundi murabiraba 70 70 mwagiye mwabiraba. Ariko batu nta nuyu mumbwiraho mwabanya batama baza gutanga ayo makuru. Mugende murabo ngo mu Rwanda neka mvuge abasirikare n'abari mu nzego barashobora kuza gutanga ibitekerezo ngene bagwanye ku rugamba, bigatuma gwagwaruka gumva amateka
y'ingene igisirikare cyagiye kiragwana ivyo canyuzemwo ati uyu n'uyu twarakorana twaragiye kugwana uyu n'uyu nije yikoreye jewe bandashe ku kuguru ukumva uti wow I want to know this story. Ariko i Burundi muri giramubona uwuza ngaho umugeneral inde akoranya aburi kumwe ngaho basigurira amateka ngere bamurashe ngene byagwanye n'uwamwikoreye n'uwamutabaye nibageza nibaronka n'umujournalist agenda kubasa ivyo bintu. Ukibaza none aba bantu bafise just mind yo iri open babona bati hari ahantu tugomba kugana cyangwa baguma bahumirije ngo kwa kundi president bwa ko satani yabahumye amaso. Maybe ko president avuze ko satani yabahumye amaso batabona babo. Yeah, maybe it is true. N'abantu baguma bakanura ngaha gusa. Ntabwo baguma haha gusa. Negative ni gift zabo. Ibitutsi ni gift zabo. Kubesha ni gift zabo. Kudendereza ni gift zabo. Indambi ni gift zabo. Izigishari ni gift zabo. Nta kubihadinga ngo babinyegeze. Tabikorera ku mugaragaro murundi akwanku byumva ku mugaragaro. Atani impamvu. Atani gituma. Vyatugura yuko twakuguruka mu mutwe ngo dutere indi ntambwe mu gituma tujumarara ngaha. Hari ibindi bibiri natanga akarorero. Ndakamvuga ko mu Rwanda internet irabangutse. Buri muntu yigarira kuri media kureba ibirimo biba. Yisigeza amakuru y'isi yageze. Beshu abana bakiri bato muramubona ku media bapublika video rumaze ushobora kumara amasaha manene. Ariko iwacu Burundi n'umuntu ararira kugira ngo agende kumara umwanya kuri YouTube. Niyo ushikirije ibintu kuri Facebook bakubwira ngo nguzuba bishira kuri Facebook ngo nta tumega two kujya kuri YouTube. Bashiki bagira amafaranga kujya kuri YouTube ni byashobokana baranadugije n'igiciro. Internet bagiri izimvye. Ariko mbwiye mu Rwanda umuntu agerageza guca kubusanga babiravye amasaha bitwaye ntajo byabatwari ku i Burundi umenga afata umwanya avuga ati amanite ndabyo YouTube akana gato gusaza ko baheze. Baracyakora nka kera ngo saving video ushyira muri flash. Shira video ushyira muri 4 mwara. Saving video yindungikira. Ku YouTube babize ntageza. Besha pana ngo bake. Ntabwo mvuze ngo bose ngo bagira ubuzima bungana buri hamwe no ntabwo byakunda ariko beshi wacu. Beshi. Muvyo gukeyinga idea. Cyangwa gukeyinga igitekerezo. Utagikuye kundi muntu. Mu Rwanda baza ari number 1. Twegi bacu Burundi ni dukeye ibite new idea. Ntabwo dukeye ibitekerezo byatuma dutera imbere tumenyekana abantu batumenye. For example, mu Burundi ngo dufite abastar. Turafite ngo baroriro, bafizo, ngo basatubi hamwe n'abantu. Murigira mubona barenga umutaru ngo bagende kurondera abandi bazi ngo baza barakorana bamenyekana. Baguma bazunguruka handi mu Burundi nyene. Kakaba gato bakazangaho mu Rwanda. Niho mu Rwanda bahora babakira ni murigira mubona barya Kenya ati bazamure Kenya batinde mu Burundi. Murigira mubona bagenda bati bazamure Tanzania batinde mu Burundi. Baje muri Nigeria bazamure batinde mu Burundi. Murigira mubibona. Ariko indimi negada ayako karimi barakagira. Tuba ivyo bijambo utagira mu mutwe n'indi mentality yindi bayongere ku kindi kibazo gabo fisi. Gupakira amagambo ariko mutwe udashobora gukara ibintu bisha. Kandi probleme bagira baca biyemera. Shaguri kijuju jene just je kahari 0000. Ibi niko navuga murabibura niyo mpamvu mubona ko banatera imbere. Iya bibindi mwumvuga mbesha mamubona barateye imbere makavuga mutirimo basebya. Ariko nabone basebya nivyo namwe mubonesha amaso.
ibintu vy'iterambere wanashaka iwacu i Burundi bavyikuramo. Muze kunyibutsa ahubwo ndabigaruka kuri ikintu nariko navuga co gucrea igitekerezo gisha. So iwacu i Burundi ibintu vy'iterambere bavyikuramo. Kurya kwa Vice Rwanda mwabonye bavyisokoramo. Buri kintu bihora bintangaza iyo ndiko navugana n'abarundi. Nkababwira nti baru raba ngene aba bantu bateye imbere mwagiye murabigiraho mugakora ibi bagiye barakora kugira ngo namwe mutere imbere. Urazi bituse murandya bivuye mu barundi. Abarundi turabarundi bariya ni bari tureke we ni biriya jebo ni ibi we tureke we uruya baganuka nkaceceka nkanuma bariko baranuka. Abarundi nkaceceka nkanuma bariko barantuka. Hanyuma hagira ikintu kiba mu gihugu abantu bakicana bagatemana cyangwa bakagwana bakavunana nkavuga nti ibi bintu ni mu bihagarike ntabwo ari byiza. Nza numva bagurutse ngo none ngo iburayiho ntibicana ngo iburayiho ntibatemana. You see aho benshi baburiye amaso stupid. Ivy'iterambere bavyase ko batagomba kuvyigaho, ariko ububi bakubwiye ko n'ahandi babikora. Umuntu akubwiye ko akomeye neza mu mutwe. Ibi vyabaye inshuro nyinshi. Mwashaka mwebwe harimo abanyarwanda hano n'abandi b'ubwenge bahari bari mu Burundi muze mugende mugerageza muri comment mwandike nuvuge bati barundi ni mutera imbere nka hariya uzura bibitushi zorya. Hamuze tugaruka mu nyuma hari ikintu cy'abatari cyiza uvuga uti hagarika ibibibi badoce ndakurahiye badoce ngo ni wanyu murabikora. Babikoze bakunda ivyo bibi bakunda ibintu biri negative ntabwo bakunda ibintu positive. Ano ntabuza bari kwakubita urutoki ariko nta naho barigeze. Ubu ntabuze ko abantu ko ndi umusazi. You know, sube kuri abantu nari mvuga byo gukarira ibitekerezo bisha. Twebwe i Burundi keshi dukunda amakopi. Yego everywhere hari amakopi, I know that. Oh, heshi hari amakopi barakopinga. Ariko i Burundi keshi n'utudu kopinga ngaha. Ukopi. Je mu Rwanda mwana iyo abana ngaho barimo bakora ibintu kuri internet ariho umusore ngaho mu Rwanda aho uravuga ngo naka mwijuru Shibamana Moses mwijuru Nzovu mwijuru ntuze Pasteur Claude mwijuru Pasteur Theo mwijuru singene bamenga bamita singene bekaneza ariko mu Rwanda kora mu Rwanda kije bigitekerezo gisha. Abantu akabakereya bigira ko bari mwijuru akabakereya yigira marayika arimo avuga kandi abantu barabiraba. It's money. Nico bita gukora igitekerezo gisha. Watu ntabwo wabibona. Unabikoze bakubwira umusazi. Ubikoze i Burundi bakubwira ngo mu mutwe hari kibazo ubuza nari bo bakibuza besh apana baki. Iyo umunyarwanda yanditse comment muri YouTube kuri Facebook ntabwo uzosanga bari ko baridoga ngo comment ngo ndaguhaye ngo namahera ndaguhaye ngo comment guhaye ngo nihera ngo nguhaye. Mbwa mu Burundi muze mugere murabe ibyo uri kuravuga nubu harabandika muri comment ngo reka ndagusigira comment ngo buracamaye. Uwo Murundi akibagiza yuko yuguriwe Facebook ayugururiye uri amuzungu kuja online byonyene akibagiza yuko amafaranga ariko injirizo muzungu ariko baza kuvuga ibintu mugomba kuganiraho mwigaho agahita kuvuga ko kwinjiriza amafaranga ko asizeho comment ngo amafaranga bayoye wujuje namana ibyo muri comment. Ariko umunyarwanda kubiteke gomba kuvuga ari yego ari oya ni yunguri kuca amafaranga ibyabo agomba yabibonye abikuza guma aho atabikuze akaringana. Nibyo gukareba ibitekerezo ivyo byo gukareba ibitekerezo hariho
naho mu Rwanda nagiye kuraba bagira ibintu bitandukanye. Hariho bitwa nimba ari Papa Legend, sinumenga. Niwe nabonye azana utuvideo dutandukanye tw'ibintu bagiye batwenza, agendera dukatakata agatwegeranya, nabo gaca public ivyiwe. Hariho mu Rwanda abantu bagira batangaza amateka y'abantu. Ugasanga hari umunyarwanda avuga ngo Chimamanda Moses yavutse umwaka n'imyaka mezi, bakabitangaza ibyo wagiye urajyamwo bakabitangaza. Mu Rwanda harimo abantu ba interpretinga amasinema, amafilime. Bariho baruze nko mu Burundi amasinema bakoresha menshi yarasiguye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hafi filime nka zose nta murundi yavuga ngo ndiko ndabesha, nta murundi yavuga ngo ino ngurabesha. Filime nka zose wasanga ari filime za interpretinze zivuye mu cyongereza zigaca mu kinyarwanda. Iyo umurundi aje ngo abisigure ukundi ntabwo nta n'isukari ashiramo, nta nubwo bijanye. Bijya muzogere mubaze abarundi muti murakunda ibiganiro byanyu byo kuri YouTube, bavanga ibiganiro by'abarundi birabishe. Murabizi megabaruzi barabizi, abarundi barabizi. Barabizi abarundi bakubwira ngo ibiganiro by'abarundi birabishe. Beshi niyo mpamvu ibiganiro byabo batabiraba. Umunyamakuru arashobora kuzanga ngo akora nko mu Rwanda y'umunyamakuru aje anarubize ngo Rwanda arukunda agengira analyze ku byo mbona kuko nico gihugu gitwegere. Iyo umunyamakuru aje mu Rwanda muzogere murabe mutangura guseka, mutangura kuganda bisanzwe selaki nk'umuntu muhuriye mu rugo bitewe umeze neza, umeze ya live mukaganira mugaseka histoire zigereranye nyene, hanyuma uwo munyamakuru akamenya uburyo agenda arinjira mu kiganiro nyezina. Niyo mpamvu usanga ibiganiro byo mu Rwanda biryoshye, akabyinjiramo nyezina buke buke, akamenya ngene abaza, akamenya ngene asubiza, akamenya ngene ibintu bigenda birahanahana. Naho keshi mu Burundi umunyamakuru akubaza ikintu yari yagiye kukubaza, arashobora kuza bite uraho numvise hari amakuru bakuvuga ko what yanga what warize ni wize you know munyuma bagaso bahagaruka ngo ibyo biratwambaye n'ivyanga, ukabona ibibazo n'ibintu by'abana, ibintu by'abana bariko barabaze ntabwo mvyumva, ntabwo byuguruza. Muze mugere murabe abasani bo mu Rwanda, muze gufasha kumana ibikayidekere cyo gukora igitekerezo gisho. Muze mugere murabe abasani bo mu Rwanda nka Bruce Melody ba Debeli n'abandi tubona ngaho, n'abantu bameze nk'abisanzura batera murare bafite batwenga basaka kuri media, ugasanga bafatara nk'abantu nyene araba family. Umuhanzi mushya arashobora kwaduka nka inde byari nabivuze Dore Imbogo araduse ngaho ati aro Bruce Melody baraseka baratwenga ati ndakuremeye ibiki n'ibiki. N'umukobwa wa president bari we bita Ange Kagame ngara postinga bu video bwa Dore Imbogo, kandi ibintu bari kubiri nomo bisanzwe baratwenga ngaho. Ariko mu Burundi ntabwo batelefona Fizo cyangwa Satobinga kwita, bose umenga baratinyana ahubwo. N'umunyamakuru byamugora kujya kuri telefone yo kuri live ati hero Satobi big Fizo umeze ate riro uraho umeze neza, hano hari umwana ari karakura uzama Abarundi baje bagomba kukuvumirako ngo bagomba kumvumirako. Usi bo nyene ntabwo bafite n'umutima kugomba gufashanya. Jari ge posting umuntu nk'umukobwa araho bita Musumeno nigeze go posting, iyo mu postinze uzabona Abarundi barato muri kura mwamamaza ngo bireke ngo it's okay nabigize mbizi nabwo nikijuju.
nabigize mbizi ntabwo ndi kijuju kumwamamaza bitwaye ikisi hari kibi yakoze bekoze mu mitwe yabo bumva ko babanza kuguyihera ngo kijya kintu kivuge ndabaza mugire mu Rwanda nyiri kuri ikintu iyo umuntu akiri muto umuntu bamubonanye impano bahita abanyamakuru bwabo bamushaka urya muntu ngo irya mpano yiwikure niyo murabizi niyo boys ko bajya bagurijwe n'umunyamakuru bare bakobwa babiri ba Dorcas ni Marina nde bakurijwe n'umunyamakuru hariho nabandi muri gitambo gwarugabo rutari ivyuma nyamari gitamburi rutambi gatero ivyuma bagira bakomperinga n'abantu yamenyeshejwe na Irene umunyamakuru kandi n'abarundi nabonye ko bagenda kugira ngo bagerageze kwimenyekana ngo bahiganwe na rutambi n'abarundi mugaba gutsa mu Burundi nta nacaro bashinze ariko birutambe mugire murabavuze cyane gwiwe kandi babiraba ni besh you know ni n'amafaranga yabo ni amafaranga bigiza ariko baragiye uwo muntu baramumenya yarutse n'umwumvira ngo yagiye hanyuma ngo bagomba gutsenga utera imbere gute mu gihe utagomba kwiga utagomba kumenya udakenga ibitekerezo bishe hagira ikintu wiga mu buryo bufatika ngo gikore turabo ariko iganira n'ubise cy'abanyarwanda bakoze bombori ntimuyizo bombori sinzi ko ari biri muri bya politike sigene bimeze murakoze cyane murakoze sigene bimeze menga hari gahora itana nk'ujya mutama wacu wajyamiye ko abagabo nkuru nziza ari masenga agacayitana ntuze Paul Kagame w'u Rwanda arimo avuga ibintu sinzi byari byo ntabwo ari amakosa ibyari byo hama uwo mugabo akaza ateramo amajyamba ati dodo nimugurure tugomba kubahuza ugaza mu president w'Urundi ati dutangure dusenge dushira Imana imbere Paul Kagame ati no ibyo bindadasi ugase n'uturu dusanzwe muka turasetsa nivyo nibitekerezo bishe igwacu ntabwo wabibona ni yahe probleme abantu dufite iwacu Burundi ni yahe probleme iwacu Burundi dufite tuguma hahandi ejo bundi mwarabonye umukobwa yasimvye mwibarabara mu Rwanda mbamwitwa ngo kavuatiri uwo bamuhaye izina ngo kavuatiri kandi ibintu bisanzwe abantu babifatiye kamera abapolisi bari ku muhanda namugura ariruka yambaye kandi ndenda ataruka ikaburimbo rero abanyamakuru barahuruye bagenda kumuraba ngo bagomba bamuremera ubuzima cyo nibuka kino kintu urabona urya Sabe wa Isimbi TV ari mu bantu hari abantu baje kuvuga ngaho batuye umuntu yafashije beshi yari amafaranga yabeshi mu abantu agira gute ariko abanyarwanda beshi barahagurutse bati ibi nibisambo Sabe yafashije abantu beshi murabizi ngarutse kuri iki kintu y'abantu fasha beshi barabizi ni Burundi ariko hariho ikibuga ngaho kare cyaruse ngo narenga amadolari 75 abo barundi ariko bati ibyo Moses yakoze birengeye amadolari 25 nari kuri abo barundi bati turazi n'inzu yubakiye urya munata wundi muntu abigizemo uruhara byose nayo poseze barabibonye birengeye amadolari 25 ariko so biza ayo mafaranga y'abandi amadolari 25 wipye ubuti abarundi sinzi ngwara bafite gutera imbere ntibibaho kuko nibindi ko navuga turaganira hano nibagomba ko mu biganira i Burundi nibaze gutandukanya iterambere ryo nibagomba gutandukanya iterambere ry'umuntu ku giti cyo n'iterambere ryo mu gihugu abarundi bazi ko bitandukanye mwarabonye jo bundi hari umuntu witwa ngo nimbari Akes Dan ndamaze imisi mwagomba gukomperinga ngo Burundi n'u Rwanda urabona ko
iyo u Rwanda rugombye kwerekana ivyo rwakoze perezida araza akavyerekana vyinshi. Abanyarwanda bazokwerekana bakoze mu Rwanda ivyakozwe na leta vyinshi, amabarabara ariyo mihanda, amazu, inyubako, amasoko, ziriya nyine inzu zigezweho, ubona yuko vyinshi vyagizwemo uruhara na leta. Burundi size ngo aramufite, ariko akesidari mwabonye yacyagenda mu mazu yo muri Rohero yubatswe na bamandi b'igihugu. Amazu yo muri Rohero Kanyosha yubatswe na bamwe basahura, bamwe bihagiye, erega se bose bakena mu gihugu murabizi, ntabari bose bakena mu gihugu. Hari abaronka ifaranga, hariho abagira abaronka ifaranga, ivyo murabizi namwe. Ngo Burundi ngo naho mu bugaya ngo rabangene butunze, si mirimo yakozwe na leta. Arike kamera zanzu zubakwa n'abantu ku gatwe kabo, bamwe basahura no mu gihugu. Bakaja ku nzu y'umugwiza atunga runaka mu Burundi, bagaca bayikamera ngo ibyiza by'u Burundi. Ni umugwiza atunga afite amafaranga azi n'ayakura mu manyanga yayubatse, mugaca mwerekana yuko, ariko uzubabaza uti genda mu kamera inyubako za leta yagize, abari byo bakamera byo babitwereke. Abari byo berekana ngere mu imubaza, apana ziriya nzu zubatswe nabo ntavuze, bigize bihangange bihifaranga uko bari gombye. You see, n'abantu bakora ibintu batabanje kugira rezo planning. That is one niyo muje nka gutangaza ngo imyaka, ngo ndabipfurije imyaka y'ibihumbi 2024 muca muvuga ngo na 2025, because na planning. Niyo mpamvu muje hakuvuga ngo vision dufise ya 2040 muvuga ngo ya 2080, 2080 wicaye hano ugatekereza mu mutwe ngo bibiri ngo mu gihumbi ngo nijana na mirongo, wicaye hano ivyo murabe wabivuze mu Burundi, nabo wabivuze ngo mu gihumbi ngo nijana. What? Uricara uratekereza mu twumva bikujemo ngo mu gihumbi ngo nijana na what? Are you okay? Yuje ngaha mu nama ari kuvuga ubugari ngere bungana n'igisozi cya Kilimanjaro, nimba ari Kilimanjaro, byo by'ubugari ngaho niziza kuvuga ubugari, ukamara iminota 30 urimo uvuga ubugari, ngere wakuze wahora uruhwashuruka rurya, wamara kuva muri ibyo gatusura muri Bibiliya. Cyonyine byo muguma mu byo nyine, izo game nizo muguma mu byo, hama ngo uzatera imbere gute uguma mu bugari ngo na Kilimanjaro nk'ibi? Uza ukwicara ahantu gusa uri mubwira abantu ngo ndabeze mwe mwace mu mwanda, mwebwe mwace mu mwanda, ntufatinge fatika icyo ugomba gukora. Witwa umuyobozi, urabizi ko barya hari umwanda, ariko twavuga ngo mwace mu mwanda, ngo je mbere nta n'igihano ufise cyo kubapfunga. Witwa umuyobozi. Ntabwo mu Rwanda bakumva perezida arimo avuga ngo Kagame ariko avuga ngo ntafise ngo ubushobozi bwo kubapfunga. Ntabwo iryo jambo mwari kumva Kagame, never ever, ngo rufite ubushobozi bwo kubapfunga. Uri perezida. Listen, abarundi nagomba ko mumvira ibintu mutabanje kugurize ko wewe witwa perezida uvuze ko umuntu ngo ntugomba kumufunga, ahubwo ubwo mugarukana ikiboko cyo kubabirigi. Ubwo ntabwo mugwaye. Muroke wicara mu bantu uzi ko bakora amakosa, ngo ahubwo ngo uzane iki kiboko ngo bazarame nkabatondeka ku murongo habakubitizo kunyo, wambaye ikoti uri kubwira babandu uri kuvuga ngo nabasuma barononye basubije igihugu inyuma. Bamugira ubwenge. Sizi ko muri kumva ndiko navuga neza.
sinzi ko muriko muravyumva. Ninjiye natanguye kubura ni gute jewe n'abafite hano abantu bato bato nyoboye bararira bato. Umuturage umunyagihugu arimo arira, umuntu muto yarimo arira ati jewe ngire gute. Jewe nanje nkaza ngaha ndabayobe nkavuga ngo reka jewe nanje ndire mu gishingo cy'abanyoye reka nanje ndire. Reka so umunyagihugu umuturage ararize nanje nitwa umuyobozi ndarize nindagiye gutabara uyundi muri abo. Tell me. Nimba umunyagihugu arize jewe ndabayoboye ndarize ninde ari above hejuru y'amategeko cyane ndari hejuru ya power je n'abafite nitwa president ninde se natinya kuza kubwira ibyo bintu amango hara tugomba kugera nga na nubwo ubukwiye kuza uvuga you know muntu uze mu gihugu mu gihugu ngo mwe mwatewe n'amashetani mu gihugu ngo cyaratewe n'amashetani how uyu muyobozi urumuvuga ko igihugu cyatewe n'amashetani anyuze uvuga ngo cyatewe n'amashetani anyuze nuko mwe ntimubona mwebwe mupfunza amaso mwebwe niba bazi kuvuga ko abantu bari mu gihugu bose bapfunza amaso nindabona komese mupfunza amaso mu mutabona hariho ibintu i Burundi mana yanjye simbizi yo turimo tugana je maybe nyiramwe murabibona je ntabwo nabibona je maybe mwe murabibona iyo bamwemeraho tukabiganira tukagira analyze atamutima mu bidufite ariko hari ibintu tugomba guhindura tukinga na president akaraba umuhanuzi mwiza tukabimusaba ni gute nta muyobozi ashobora kuba hatazi imibereho y'abaturage cyangwa y'abanyagihugu ntibibaho jamais kuko mu byo tuba twaramutoreye birimo mu vyajejwe gukora wowe umaze kuza ngaho umunyagihugu umwiganiye ngo n'ubuzima bwawe bugoye akubwiye ati simbizi ibyo mubaye nabwo nabizi ndabayobo ariko ibyo mubaye nabwo nabizi kubera ikajya mu cuma canje nifitike umuceri ndudu isukari ndudu ibiharage ndudu amasitoki ndudu ivyo sano ndudu shibiri mubaye ntabwo nabizi hamaje ugomba ko dusangira rero je ndifitiye inzoga nga vino ndayivuze nga vino muze mugende murondere vino muze amatwende dusohoke muzambira ngo mutazogira ngo kubera iki ngo unyoye vino no vino yiwanje jewe mugaba hagira mu gihe cy'amakosa mwe ntimukora mwebwe murabanebwe mwebwe kubaze ngo mwebwe umuntu agenda gukora n'ikintu bagahita bakiborokera hari imbere umuntu yagomba gukora business mugatangura kuyiboroka amategeko y'umusubirizo twege iwacu Burundi amategeko akarisha aba menshi gusumba iterambere ntabwo tuzogera ntabwo muri urimo subiye kuri ibi nari mu mvuga byo kuri president wacu mumufashe arabo umuhanuzi mwiza amwandikira n'ibintu aza kuvuga it is okay sivuze ko adashoboye kuyobora rero arabishoboye me araterana murare yabagije mutima ngo nyigisha ngare bakina comedy Jesus Christ iyo video murayifise ntimunuki abarundi rindira wewe usabye inzego iyo video murayifise president avuga ngo nyigisha ngare bakina comedy rimwe na rimwe ngo ndabishoboye no gukina comedy ngo ndabitangure muraba so mugiye muri game z'ubukomedi cyangwa kuko yageze imbere je ndakunda ibitekerezo bya president yaba kuko yabishira mu ngiro bika mu ngiro tukabona buri ko bijya mu ngiro ndakunda ibitekerezo bya president nanga kubesha ariko arashafata umwana munini arimo avuga ibintu ubona yuko abantu biki harya bari kubategereza ngo tuba turatera inkuru it is inkuru nyene it is about to stop Haguke uza gufata umwana ngo muratera inkuru ubugiye ngo urebe nimi bikorwa wabashinze barimo babikora neza bariko babikora nabi naho mukabisubiramo ariko ubugiye ngo twe turatera inkuru bitandukanye no kujya mu kabari ngo mukirana muri ko mutera inkuru
ibyo ntibishoboka. Byari nabonye nzabipostinga nindo nk'umwanya. Nabonye ikiganiro yarimo akora perezida wacu, ahamagara umukecuru, kiri kuri Ihuriro TV, kiri kuri Ihuriro TV, kimaze indwi zine, ivyumweru bine umenga, kuri Ihuriro TV. Perezida ahamagaye umukene, umugore ngo murakenya, nawe ati egome n'ukuri turakenye cyane. Perezida acavuga ngo urumva ngo nturumurushwa, ngo ntugowe, ngo urakenye gusa bukebuke. Ndayoberwa ibintu avuze, umurushwa, ntugowe, ntukenye, ngo urakenye bukebuke. Ndabishaka ibintu. Uwo mugore avuga ati turakenye. Uwo mukecuru niko yavuze, turakenye. Perezida ngo ariko ntimukenye cyane. Kumva ariko amubwira ibintu agomba kuvuga uno muntu. Gera mu kiyago kuri Ihuriro TV, kimaze ivyumweru bine, ndwizine, 4 weeks. Yari mu gutembera ruguru. Umukecuru aturumva muri uwo mwaka twararimye ibigori ntabwo byaje neza. Perezida ngo ariko ngo leta n'abacibohereza ngo byace bizimba. What? Gasore afata ikaramu ndandika neza, yaciye ibohereza bica birazimba. Ibigori byarabuze baduza ibeye, yacibohereza. Uwo mama ati urumva ntabwo byakuze neza. Perezida ati kubera haguye imvura tegoma, haraguye imvura, haraguye imvura cyane ndabizi, wenda guhiga igitenge. Cyambuka nti narindindire kisware hero umama avuga ikibazo afise. Uyu mama narindegeze avuga ikibazo afise. Yahamagaye uwundi musore ngo murabe ngo ngene ngo abaruguru abo muri village ngene basa neza. Ni perezida abivuze, ahamagara umusore ngo barabe ngene asa neza, uwaruguru ngene yambaye neza, afite amafaranga n'ubuzima bwiza. Ati yo bimeze gute? Wa muhungu ati jewe n'ukuri ndakenye. Perezida ngo ntukenye, ngo ariko ngo ndurumurushwa. Nyamuhungu ati ndakenye. Atoke ati jewe ahubwo ndatunze mu mutima, mugabo ndakenye. Perezida ngo urumva ngo ntukenye cyane, ngo ariko ngo ukenye ngo reka duhamagara uyundi umvema. Yaragiye kwigana ibibazo bafise, aciyamuciramwo ngo baratunze. None bashe bantu bima tuvugisha ukuri, tuvahe tujahe. Ko mbona twavuze yuko 2040 ari iterambere tugomba kugera, ngo 2060 ngo tukaba dusumba Amerika, niko twavuze. Ariko nta buri gihe perezida agomba avuga ngo niyo musamara aha turagese turapfuye. Cyari perezida atangaje yuko ngo bakomeza basahura igihugu, ngo abantu inde ariko asahura ico gihugu, ngo bakomeza basagura igihugu, ngo muraba nabe ngo muzaba musanga ngo igihugu isigaye kuri 00 komba. Perezida ndabisubiramo ngene yavuze iyo video mutarayumva, naziko benshi mwabikurikiranye, ngo hari abantu baguma basahura igihugu, ngo baguma bisahuriramo. Me hasige passion ni bande baguma bisahuriramo ko batafata. Mbirwa ari nto mutegetse ntubizi, baguma bisahuriramwo bahomvye igihugu, bahomvye mundi mwanya muraza ngo bibizahabu, ngo bari bizahabu ngo baribye again. Niyo question of it, ninde binjira mu gihugu bagasahura bakagenda badafashwe, bagenda muri banki bakayorora ibifaranga bakagenda badafashwe, ko mubavuga ntimubazi. Arangije ngo hano mwarabona ngo muzosanga igihugu kiri kuri 00 hanyuma mwese ngo mwomoke. Oni perezida tugisha ukuri guys, tugisha ukuri. Ntabwo twanka igihugu, nta nubwo twanka abayobozi bacu, ariko wewe nk'umuyobozi ibyo bitekerezo uri kuvuga yuko bariko barasahura igihugu, ntubafashe, nta nubwo bavuze.
subiye kuri ca kintu nariko ndavuga, mu Burundi dufite abapasiteri benshi, enough is enough. Aho mwahereye mu Burundi muvuga ubutumwa ni kuva kera, ntabwo perezida yazanye ubutumwa butandukanye n'ubwahahura. Mufite abapatiri, mufite ababishopu, ngo abaprofetera bya bisambo mwarujije. None nawe aragaruka aguma asubiramo bya muri byanditse muri Bible. Mwibaza se yuko bizobahindura mu gihe mudafatiwe ibihano? Amagambo yonyine ntashobora guhindura, hategerezwa kujyamo n'ibihano. Guhana birakenewe, ntabwo byitwa icaha. Uze gusa Imana yavuze ngo muri Daniyeli babyumvise kuva dukura twumva muri Daniyeli. Satani burya Satani muramuze mwebwe, ntabaje ariko abaza abantu ngo Satani mwe muramuze burya. Satani muramuze ntabwo, kandi yaje ngo mu nama yo kwigira hamwe ivyiterambere, ariko atanga gusigura ibya Satani buri muri Bibiliya. What? Muje muri church cyangwa muje muri meeting mu nama? Ndabyumva. Muje kwiga ivy'igihugu, bintu bijanye n'iterambere, mutangwe gusigura ko ubwato bwa Nowa bwavuye mu Burundi imvura irabutwara muri Isirayeli, Yesu araza ngahantu amazi y'i Burundi niyo yamutunze. Muragaruka ngaho jewe twagiye impari n'Abashinwa, twarahaririye n'Abashinwa. Abashinwa bwana naberetse yuko bikomeje Abashinwa. Twarahuye n'Umunyamerika, chewe burya kare Umunyamerika twarahuriye hano mu nama, ndamubwira nti mweke munywa amazi y'iwacu. Umunyamerika ngo twebwe ndondera taburete, nomaze yari ndarondera taburete, maze kurondera taburete ngaha namwereka ni mu Kayanza, maze aramanuka aca Igitega, amavyiruka mu Rumonge, acaja muri Ethiopia, acashunguruka muri Rusizi, muri Rakiki nambari Kivyeru, acaraduga no muri Heka, no muri Egiputa, no muri Amerika, no muri Canada, ngo baraba ni munwa yiwacu. Jesus is the Lord. Okay. So, twagiye impari n'Abashinwa. Hanyuma Abashinwa tubasogera ngaho turaje impari, Abashinwa bararaba ati mu Burundi mutunze gusumbya Abashinwa. Nigitoro kukironka n'umutego w'ifuku, ngo Ubushinwa bwavuze ko mu Burundi dutunze gusumbya Ubushinwa. Dutunze kibashya mu mbwirega ngo mene muzi ngo aha twicara ku nzahabu. Okay, zeriko zikora ikisa izo nzahabu mu cyago ziko zikora inga. Hari ibintu je ntumva ukaraba, it is good mu wundi mwanya mukagaruka ngaho, you know, mukamara umwanya muri ko musubura isazi. Fly isazi. Burya je vuba ngiye korora isazi. Oh, ugiye korora isazi? Yeah, ngiye korora isazi. Okay. Jewe burya ikiro cy'isazi zo kigurisha iriwo mu bihumbi amajana yo 3 sinakira. Hafi saa 50 y'amadolari cyangwa ijana, maybe hafi ijana, musino kwakira ikiro cy'inze cy'imisiba n'isazi. Ariko ibi bintu ntabwo byari ngombwa. Vuga ibintu by'umumaro, you know, ibintu mantu hano akuriziyo zari zigize ikibazo hano, sinzi gituma kuri news ngira ngo byaheze hano simbizi, ariko you know, sinzi kiba cyari kiba hano. You know, vuga ibintu byunguka by'umumaro bifite isiguro n'ikintu mugomba kubwiraho. Imisiba, isazi, ibi muri kumwe ntabwo mbigwanije, tize fani ne, ntabwo ari ngombwa muri umwana tuba turimo. Ntabwo ari ngombwa muri uwo mwanya ufite gusigura isazi, imisiba.
honyine for me kugira ngo ndangize kandi ndangize nakijya kibazo cabaye ngo nico ku nabone b'abarundi bamwe ntabwo ari bose bamwe bafite problem mu mutwe ariko avuga ngo mbabajwe ngo ababajwe n'umwanya ngo ndimwo nta ngo ndiko mvuga ibi you see ingwara bafite bamwe ntabwo ari bose ariko bamwe ngo babajwe n'umwanya ngo ndimwo nta ngo nari kuba ngo ndi mu kazi. Ndakwereka impamvu bamwe muvuga ibintu mutagira n'ubwenge ndi ku kazi. Aje nakoze ndarangije ndahejeje ariko ndi ku kazi ikatanagira na ku kazi kikisi avuga ibintu biraraba ngaho yitaze ubuzima bw'umuntu bucece kago nana ntuma haramaye wewe ngo babajwe ko nari kandi je ngamuje no kwicirera nga we ntari cyo bako ntari no ku kazi kandi usanga batanakugiye basha reka ntirangirize nihereza ntakundire kanihereza. Okay, kuri Facebook hano nababonye ndabashimiye cyane amujye hano kuri Facebook ko murambwira amagambo hano Imana bamugisha cyane. Nurundi twe nango kimamana ngo turi ngo n'amahera ngo yugize ngo yufunzwe bana bwa bwenge bukana ndiko navuga nga bwa bwenge buke ngaho bagira. Bwa bwenge buke bwa mbere nahera ko nkandiko navuga nyene. Ngo n'urya ngo amadolari ngo 75 ngo umuntu afunzwe. Imana ibaharira. Nyana bakuri YouTube gato n'abasubize gato kuri YouTube hano. Utekereza neza kabisa nkunda ibitekerezo byawe Abanyafurika dukonaje amantu nkawe. God bless you. Imana bamugisha komera kumuheto Moses. Murakoze cyane Linda. Mr. Moses analyze igira zimwe nizo gusa you do one mistake. Ufatanga amabingo y'abandi ngo nimbonera kure ngo kayitirira ngo abarundi bose no nawe we hano wamakize mistake